ibikorwa byo muri kohare yacu tujya beranga yego bwabe twavuze ko dufasha abakristo gusenga muga inyuma yaho twebwe muri kohare yacu twaragerageza kuja hamwe abantu bakiri bato n'abandi bakuze turumva yuko twogira krebe yotuma izira twinjiriza uburyo bw'amafaranga muri kohare katwinjiriza muri twebwe hagati yacu kugira ngo twese natwe mu butumwa turaronke ibyo dukora ambavu y'ivyo mu butumwa turaronkera byinshi bitandukanye niyo twovuga tugiye mu yindi kohare itandukanye abona kohare Sainte Thérèse urabona nk'ibifise inkumi zikiri ntono ntibibuza yuko nkaje n'umusuku urabona nkiri muto uracari ingaragu mu Kinyarwanda naheza nkasimbira hariya bwa bumwe tukabana tukunga cyane rwose ibyo byose biratuma twunga ubumwe cyane. Ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese Vibes TV ukwemera kugara ubuzima. Ndabasanga ni mu kiyago tugomba tugirane n'aba bantu mubona bari imbere yacu bambaye amakanzu mukanya baraheza batwidondore batubwire n'abari bo, ariko ico no banda bamenyesha coco nuko abamubona bari imbere yacu n'abakunzi ba Axia Vibes TV twari tumaze kuronka ibiganiro vyabo bica kuri no mbonesha kure. None rero reka ndeke kurondogora, ndeke kuvuga menshi, ndabaha ikaze baturamutse bongere batwidondore. Ego kaze. ndangurira ubutumwa muri Paruwasi Gatumba ubutumwa nyabaki ubutumwa bwo kuba umuririmbyiramana. Ego cyane ko hariya nyo bayitwa gute? Korale yacu yitiriwe Umweranda Tereza muri Calcutta. Ego cyane turabaha ikaze bavukanye muri Sainte Thérèse do Calcutta, kaze cyane mwari mumaze kutuyagira n'ubu turaryohewe ko mugarutse kugira ngo mutuyagire. Turabandanya mubandanye mutwidondora. Sanzwe ndangurira muri Paruwasi Gatumba sale kinini sanzwe ndi mu suku wa korale yitiriwe Umweranda Tereza muri Calcutta. Kaze namwe musuku turi kumwe kandi na zina muri Paruwasi Saint François Xavier aba umukunzi w'ikorale Saint Thérèse. Turabaha ikaze cyane namwe mukunzi Xavier. Ni n'ijya mbere kuri Axia Vibes TV, turishimiye kuba mwaje mukatugendera kandi mukaba mushimye kutuyagisha. Turi kumwe kandi na Kristo kumwe na n'izina yitwa Bizimana Freddy, akaba ariwe umusuku korale ijwi ry'aberanda abagurira butuma muri Paruwasi ya Sagati. Kaze cyane namwe muri kohari ijwi ry'aberanda, twa tumaze kuronka ikiganiro cyanyu, turishimye ko musubiye kuduha kanya. Turi kumwe kandi na mwese turabaha ikaze, turabasanganije gweze hano kuri Axia Vibes TV. Edmond Kwizera nije ndiko ndaremesha kino kiganiro ku bwa televiziyo ku bw'imbonesha kure Axia Vibes TV.
none rero abatumire bacu turumvise yuko ari abo mu makorale abiri, Sainte Thérèse do Calcutta hakaba na korale Voix des Saints, harimo kandi n'umukunzi wa korale Sainte Thérèse do Calcutta. None mwese icyo nagomba ndababaze, musanzwe muri abakunzi ba Axia Vibes TV, mwari mumaze kuduhereza ibiganiro. Uno munsi tukaba twabonye korale Sainte Thérèse do Calcutta yitora ikaja kuramutsa korale Voix des Saints yo muri Sokart. Nagomba rero mbazi, mbega ubucuti bwo kugira ngo mwiyumvire kugenderanira nk'uko bwavuye hehe? tugere Kristo Naganze ubu bucuti bwo kugira ngo zikorale zibiri zunga ubumwe, ni ukuvuga ko ikorale Voix des Saints yo muri paruwasi Regina Pacis, ikorale ivuga yuko havuyemo abaririmbiramana baragenda muri korale Sainte Thérèse do Calcutta, habaye nk'abambasaderi bo kugira ngo bahutse izikora valensi. N'icyo gihe haciye hatangura imigenderanire wo muri korale Voix des Saints bakaza baraza gufasha gucuranga baragenda muri korale Sainte Thérèse. Kuko icyo gihe rero ubutumwa buca buratangura, ubucuti buca buratangura. Ubu rero twice twiyumvira guhaguruka korale yose tuje kugira ngo tuze kubaramutsa. ego urwo rugendo uko biri kose hariho agaseke mwabatekereye kuri Axia Vibes TV nyene natwe muduhaye ko mudusabikanirije, kuko ku gaseke mwabatekereye nukuri turahimba musuku wa korale Sainte Thérèse do Calcutta. Agaseke mwaje mwibangikanije muzaniye korale Voix des Saints ko barakaye. Naganze agaseke twabazaniye wa mutima w'urukundo usanzwe uranga abaririmbamana. Rero umunsi bakabazaniye kugira ngo nabo ako gaseke bakabone, kumbure nabo nyene hazogera igihe abo bakatuzanira hariya muri paruwasi Gatumba sikisare ya Kinyinya. Rero na twebwe agaseke nibagatekurura uno munsi bakakabona, kumbure nabo hazogera igihe bakatuzanira hariya muri sikisare ya Kinyinya. Naganze Kristo, reka tuje ku musuku wa korale Voix des Saints mu ngoro y'Imana. Nk'uko bigaragara umenga abaririmbira bo muri korale Voix des Saints bari bake cyane. Musanzwe mungana kujya canke bamwe babaye ba Maria abandi baba ba Marita? Birakoze cyane rwose, hama muri korale Julia Beranda usanzwe tutari bake cyane rwose, mugabo novuga nti bivanye n'ubutumwa bwinshi twari dufise, bamwe bashoboye gusenga Eucharistie ya mbere kugira ngo bashobore kugenda gutegura bano bashitsi. Nuvuga ko uno munsi twari dufise umunsi mukuru uhambaye cyane wo kwakira abashitsi. Rero hari abo twaturiye umva yuko abashitsi mo bazimanye, baraheza nabo bakaryoherwa mu bamuzimanye abana b'Imana. Niko rero twagiye turabizirikana, none rero ari bamwe twagiye turatuma kugira ngo baze kudufasha kuza kwakira abashitsi bacu. Murakoze cyane. Tubandanye na Nduwayezu tubwire muri Voix des Saints mwoba mutegekanya, kuko niko haruranguriramwo ubutumwa, mwoba mu migambi mufise hari ico kuzoza gusubiriza mu ndumane bidatevye abavukanyi baje kubagendera? Yego cyane murakoze, ibyo turabitegekanya cyane kuko turananezerewe kubona dusubiye kubona bamwe mu bavukanyi twari kumwe ngaha muri iyi korale Voix des Saints, kuko bamwe ni ababyeyi bacu, abandi nabo ni abagenzi bacu, barakoranye igihe kirekire, ndanabakenguruka ko bashitse hariya bagiye kubiba, none bazanye ivyimburwa babivye
natwe turumva tunezerewe cyane kuzosubirayo hariya mu Kinyinya kugira ngo tubagendere twumva twonezerewe cyane. Tugaruke ku musuku mwebwe muheruka kugendera iyindi korale ryari cyane hama tugaruka kugendera korale iri ku Muberure ngo haraheze amezi atari make ngo yari mu mwaka ndetse twagendera korale yo mu Muberure twaheruka kugendera korale niyo twaheruka kugendera. Namwe muri korale Sainte Thérèse de Calcutta turetse runo rugendo rw'uno munsi mwaheruka kugendera iyindi korale ryari neza na neza twebwe twari tumaze igihe cy'imyaka 10 n'iyindi irenga tugatembera abantu twaheruka gutembera mu Kirongo hari kuri Nikonze tugomba gutembera ahandi natwe twese turafita ama ibyo zirahagarara n'izongera twaheruka naganze Kristo ego ariko kwakira naho mwoba mwari musanzwe mwakira yandi makorale mu kubandanya mugiranira imigenderanire naho mwebwe kumbure bitakunda ko mugenda twari bwakire mugabo ubu uyitwaye ko turitegurira kwakira iyindi korale isanzwe iva mu Cibitoke tuzoyakira mu kwezi kw'icenda. Reka rero ngaruke ku musuku wa korale Voix des Saints bobo numva baheruka kugiranira ibintu by'imigenderanire vuba mbega musuku muri ko muraraba iyi migenderanire hagati y'amakorale hari iki kuza muri mwebwe nakuze cyane ama iyi migenderanire cyane gose iradukuza nk'abaririmbira Imana ko hariho byinshi tugenda turiga aho ndavyibuka aho twagiye icyo gihe tugenda ku Muberure barakuye ivyamwa byinshi bakora n'abametre dosha ubuye baza baraza kudufasha kubera bwa bumwe twagiye kunga nabo byatumye bitwugururira amarembo atakintu kibazo twosaba kugira cyo kubura umumetre dosha cyangwa kubura umuntu adufasha ubutumwa ibyo bikabaho bigatuma ubutumwa bwacu bubandanya bugenda neza kandi bigatuma duhana n'indirimbo zitandukanye twumva nabo urugero bagezeko tukabona yuko natwe ko turiko koshobora kuduga tukabashikira yego biratwungura cyane rwose kandi biraduhimbara rwose. Turetse ibyo byo gufashanya mu ndirimbo nta kindi kintu muhora mubona ko hari ihungukira turetse ibyo byo gufashanya mu by'imiziki kuko ego ko hari ubutumwa bwayo muri rusange nubwo kuririmbira Imana no gufasha abakirisu gusenga neza none mu migenderanire muba muri ko muragiriranira nta kandi kantu kakabijya gahora muhora mwunguka kubw'urugendo muba mwagize canke kuko abashitsi muba mwakiriye murakoze cyane icyo nicyo bugana gatonya kuko umushitsi iyaje uramwiga ko ibintu byinshi bitandukanye nagenda yivuga bavuga ati cyane ikintu gikuru turunga ubucuti ubumwe burabamo abantu bamwe tukamenyana umwe nk'abo bamwe tumenyana tugatuma nejo tugiye hariya bigatuma tugira ubumwe bihimbaye cyane rwose ibyo biraba mu bintu bituma twunguka ibintu byinshi mu gihe turiko turagenderanira n'ayandi makuru hatandukanye. Namwebwe bashitsi naho mwaheruka kugenderwa canke kugendera kera ntihabuze akantu mwoba mwibuka mwoba mwarungutse kubw'urugendo mwafashe canke kubw'ukugenderwa mwagiriwe canke n'uno munsi nyene mu kanya mumaze ngaha mwaruno urugendo mwafashe kuri uno munsi ntihabuze akantu mushobora kuba mwungutse mwosabikaniriza abakunzi ba Action Vibes TV naganze turaje nk'uko batwakiriye ndazi yuko tutahora tubibona uko batwakiriye kandi nibo bikibandanya rero iyo utembereye uhakunda ibintu byinshi hariho ibyo utaruzi wategerezwa kumenya aho hantu kubera iki kubera watembereye aho niho tubagurira imigisha tukagurira n'imihezagiro kubera tuba twatembereye abandi naganze Kristo nagomba ndababaze rero mwebwe muri korale Sainte Thérèse de Calcutta ubutumwa bwanyu ukuntu musanzwe muburangura muciye ku masonga bugarukira mu kuririmbira mu gutegura integuro zo kuririmba muri korale gusa canke hariho akandi kabijya musanzwe mufise kari hagati yanyu nk'abaririmbira Imana bo muri korale Sainte Thérèse de Calcutta. Murakoze cyane kiretse aho tuba turi mu nteguro turashoboye gufasha n'abakirisitu gusenga neza biciye mu ndirimbo
turamaze kuyagana makohala mwamwe akatubwira ukuntu asanzwe yitunganya mu butumwa bwayo bwa misi yose tukumva hariho n'akantu k'akabirya k'iterambere binjijemwo ugasanga ko hari rafise ukuntu yiyungunganya kugira ngo mu buzima bwa misi yose abaririmbira amana bagerageze kuza barafashanya umwe ntaze kuririmba umutwe wataka ariko ariyumvira icyo aza kugaburira abana ubundi nawe ibintu bimeze neza bagaheza bakitunganya bakaraba akantu k'agashyira hamwe cyangwa ukundi kuntu batunganya udukorwa tw'iterambere dutuma baza barakuzanya kugira ngo bose baririmbire umukama kandi batekanye no muri estoma. Mwebwe iyo ntambwe mwoba murayishikako? Naganze iyo ntambwe twarayishyitseko kuko nk'ubu hariho iyo wabuze umuntu muri korali wacu hariho amategeko akwiye hari ikintu uronka muri korali hariho n'igihe n'uwibarutse tukamushyikako reka n'ujya mu ntaba ari mu bitaro nyene tukamushyikako. Murakoze cyane ku musuku nawe ndagarutse ku musuku wa Chorale Voix des Saints mwe namwe mu bijanye n'ibikorwa by'iterambere byo kwiteza imbere canke n'ibindi musanzwe munguka muvoma mu migenderanire mu mwagiraniye nabo mu yandi makorale byifashe gute? Murakoze cyane novuga ati ibikorwa byo muri korale yacu bijya beranga ego bwabe twavuze ko dufasha abakristo gusenga muga inyuma yaho natwebwe muri korale yacu twaragerageje kuja hamwe abantu bakiri bato n'abandi bakuze turumva yuko twogira twebwe yotuma izira twinjiriza uburyo bw'amafaranga muri korale katwinjiriza muri twebwe hagati yacu kugira ngo twese natwe mu butumwa tuze turaronka ibyo dukora. Hambavu y'ivyo mu butumwa turaronkera byinshi bitandukanye niyo twovuga tugiye mu yindi korale itandukanye abona korale Sainte Thérèse urabona nk'ibifise inkumi zikiri ntono ntibibuza yuko nkaje n'umusuku urabona nkiri muto uracari ingaragu mu Kinyarwanda naheza nkasimbira hariya bwabo umwe tukabana tukunga cyane rwose ibyo byose biratuma twunga umwe cyane rwose. Ubwo hari naho mukama yoba yaguhumuye amaso ukabona inkumi igezweho muri Sainte Thérèse de Calcutta. Ego ubumwe bw'amakorale ntibushingiye kuri uko kuririmba gusa ngo baze barahana turirimbo dushasha canke ibindi turumva yuko barashobora no kuba baba mwana bagahana abageni murumva ko ari ikintu gikomeye cyane bakunzi ba Axia Vibes TV. Turafise rero umukunzi ngaha wa Chorale Sainte Thérèse do Calcutta ya André wo muri paroisse Saint François Xavier twagomba tubabaze ubutumwa mwebwe bwo gushigikira korale numva mutari muri korale ariko murabakunzi bayo none mwebwe ubutumwa musanzwe muburangura gute mbe murafise umugwi muhurikiyemwo w'abakunzi ba Chorale Sainte Thérèse do Calcutta? Murakoze cyane jewe naho uno mwanya hari mu butumwa narigize kwa ndi murimo narigize kubantwara mibano iri muri Sinsari Kinyinya ndanaturwa ndaba jejwe novuga mujena mukuru wa Paroisse François Xavier dino mu bisata by'amatongo naragaruje amatongo ya Paroisse bari bigaruriye aborozi b'inka hanyuma nk'uko abandi bose bashobora gukukuruka mu buzima butandukanye n'ubutumwa nabukukurutsemo mugabo sinabukukurutsemo nabishije abandi kuko iyo uri imbere hariho n'abandi bavuga bati nanje hajya ahantu no hajya no heza rero jewe nagize umutima wo gukunda si yonyene je gukunza amakorale menshi kuko madame ari muri korale yindi Sainte Trinité ndafise abana bari mu Kangara y'Imana ni korale nyene y'Imikangara y'Imana yego umukunzi wa korale Saint Joseph umva rero jewe iyo bantumiye nditaba kabo ngire nshigikire abaririmbira Imana kuririmbyi basenga kabiri kandi arafasha abakristo rero ubutumwa kubukora nuko kubashigikira bakumva ko batatamba birorera bakumva ko bashigikiwe nyina rero mu bintu by'ubutumwa kandi iyi kubera ari korale
bita ko ari inkuru iyo atanguriye zose ntibaboneye izuba ayandi makorali dutegerezwa kuyishyigikira cyane baba abana baba bahumuye baba bageze mu zabukuru bose bakumva ko bashyigikiye si jenyine abandi bafatiriwe iyo baza kugira ngo bavuga muti paruwasi yose cyangwa se isabeshaje ariko bagiye mu nzu numva ari ikintu kidasanzwe ko kumbure ubu bataronka akanya ko gushika ko kuja mu nteguro z'ubutumwa bw'amakorale cyangwa uw'akajwi katabikundira kuko ingabirano ziratandukanye ko ashobora gushigikira no mu bundi buryo ubwo butumwa bwo kuririmbira Imana. Mukomere cyane kandi mukomeze n'abandi ko hare zishigikirwa cyane burya zirakenerana twinshi hajya muhora muhimbagwa muhezagirwa ngo bacuraranze neza burya bijya bicurarangisha akanoti kuno munsi ho birazimvye cyane mugiye murabashigikira byofasha kugira ngo umukama ninahazwe. Duterere tugana ku musozo wa kino kiganiro duhere kwa Mutama yatubwiye imvo yatumye bungu bumwe nino kohale voix des saints. Mwatubwiye yuko bamwe muri mwebwe bahoze bari muri iyi kohale hanyuma bagiye kubandanyiriza ubutumwa hariya muri sikisare ya Kinyinya bagaheza bakiyumvira ko bobandanya bunga ubumwe na kohale kumbure bahozemwo. Nagomba ndababaze none ko twumva mumaze imyaka 10 mutakira abashitsi ababagendera mwoba mwari mwibungenze igihe kingana gute ikiciyumviro cyo kuza kuramutsa iyi kohale voix des saints? Naganze Kristo ikiciyumviro bakibungenze igihe kirekire kuko twagumye tubigira amajanja ariko ntibyakunda wumvise umusuku wa kohale yacu nyine bivuze yuko bagera bamwe intambamye zikatuvuyeko ariko rero ikigeze kituvamo kubera twagira imigenderanire mito y'abajejwe ubuhinga haraza abakameramani bo muri kohale Fuentes baraza badufasha tugize ama anniversaire bakaza badufasha mu butumwa butari buke urumva ko icyiyumviro n'ikigeze kivaho icyo gituma n'umunsi Imana yabikoze none twaje Musuku muri iyo myaka 10 mumaze irenga 10 mumaze mutakira canke mutakirwa ntabo baradodora ngo babagendere mbe ntabo baradodora babasaba mu kubagendera bikanka kubera imvizi canke ziri twebwe muri kwari wacu harabaye urugano rw'ikiyaga ca Tanganyika aho benshi bacu batinya kuhaza kubitinya ko utwagwa rero niyo mpamvu byashitse hagahera imyaka 10 yose tariko turakira abashitsi mugabo ubu kubera twaronse ahandi tuba turatse indaro abashitsi turaronka aho tubakirira atari mu mazi nayo ahandi ho ubu tugiye gutegura ingendo kandi no kwakira kuko ubu turafise aho tubakirira atari mu mazi Naganze ni giki witeze kuvoma muri ubu bucuti mwunze na kohale voix des saints? Twiteze kuvoma ibyiza byinshi kuko urabona ko bamwe ari irya mbere tubonanye kandi urabona ko ubucuti bugiye kubandanya ahubwo mbere bukomere cyane na cyane ko ubu tutangiye kubonana na perezida twari bwabonane na visi twari bwabonane kiretse wewe umunyeshamakuru Ego cyane namwe musuku wa kohale voix des saints kubw'ubu bucuti mwunze na kohale Sainte Thérèse de Calcutta ni giki mwiteze kubuvomamo? Murakoze cyane gose amabuno bucuti twunze n'ino kohale tugiye kuvoma ni byinshi cyane mu kamisa bavuga twavoma ibintu bitari bike rero novuga nti Imana idufashije ku byo twagiye turumva bimwe Imana izodufasha ubucuti bwacu bubandanye gutera imbere cyane rwose na cyane nko kubona abavyeyi nk'abangana nk'uko
nk'uko ubibona bariko barakorera Imana ni byinshi twavomye bigatuma natwe n'abajya nakora yacu bamwe bakiri bato cyane bose turabo abakuze nk'uko bigatuma babona ingene abantu benshi baririmbira Imana niyo atoba akiri ashaje agashobora kuvuga ati jenda cyane kuririmbira Imana nico kintu twashoboye kuvomamo nk'abantu batari bake muri korali. Murakoze. Ndoyeze mwebwe muraba mama muri korali Voix des Saints uri kuraraba urugero rwanyu urugero rw'abamama mubona rushimishije? Yego murakoze cyane. Nibwe hari yacu Voix des Saints urugero rw'abamama rushimishije cyane kubera turi turaraba paruwase irimo abantu benshi uburyo twari kuba dusungana hajya ariko nabyo ni nk'ibigaya ko twagiye dusobora tugasanga kubera nyine izi ngendo twagiye twunga ubumwe n'abandi abagiye basohoka ngaha kenshi baciye baja mu yandi maparuwasi ariko nabyo ni bya bindi nyine byagenze neza kuko benshi bashitse barangura ubutumwa iyo bagiye ariko rero no munsi urugendo rwadufitije biteze yuko hariho na benshi bazoca baza kubera babonye yuko n'abageze mu zabukuru baje kutugendera muri paririmbira Imana. Akamubotera abamama canke abapapa abantu bakuze badahurumbira cyane ubutumwa nk'ubu umenga bukora abakibasha abakiri bato bakibaza ngo nibo bwagenewe bonyene ko baraka Akamuntu batera ni uko nabo bahurumbira kuririmbira Imana nk'uko umuvukanye yavutse uririmbye neza wasenze kabiri ndetse bakarabira no karorero hariho abapapa nabonye mu bashitsi bakuze cyane bageze mu zabukuru n'abamama bageze mu zabukuru ndetse twanabonye n'abafise ubuhinga bukomeye cyane buririmbishije ariko mapeki abiri byerekana yuko gukorera umukama uwo ari wese umushaje ukiri muto ikimuga gikora ibyo gishoboye byose mu kurangura ubutumwa bw'Imana. Naganze Kristo musuko akajambo tekerera bariko barakurikirana inobonesha kure nakahe? Murakoze cyane rwose bakengurika cyane abariko baratumviriza kuba twashoboye kuba tukutwata kino kiganiro na cyane cyane dukengurikira ino televiziyo yama yatwitangiye igihe mu kuduha ibiganiro bitandukanye ibyo biradukuza cyane notumira rero yuko umuntu wese yoza kuririmbira umukama kuko kuririmba biraryoshe cyane birahimbara cyane atumira n'ayandi makorari kubandanya yunga ubumwe ko natwe novuga nti tugiye guhagarika tugiye kugura amarembo n'ahandi tugende dusubire twakire murakoze tugire Kristo. Naganze Kristo André akamo mwotera abasanzwe badafise akanya akaryo canke umuhamagaro wo kurangura ubutumwa mu makorale kandi hambavu y'ibyo ntibanitwararike ubutumwa bw'ayo makorale canke n'iyindi mihari bakabona kumenga bifise abo vyagenewe abo bantu ntaco bobabwira? Kirahari nyene ndavuga nti iyo uri umukristo cyane cyane warabatijwe ujya uburungizi urumva iyo umuntu adakoze ubutumwa wamenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo abagwikiye amaherezo yiwe ntaba meza abatera akamuvuga nti ko Imana iba yaraguhaye ubwenge ikagukomeza ukanabatizwa kuko batizumukanye na Yesu Kristo icyo gihe rero dutegereza guca mu maganda yiwe kubwire tumukurikire adushikane ahera cyane ko tubisaba n'uburyo bacu bakamenya ko yo dufasha akadusabira tukagira iherezo aherezo ryiza twashobora kuronka mu gihe twakoreye umukama kuko yaratwitangiye aratwereka urukundo natwe twategereza ngo cyatuvuga dusubize mu rugo kubwire tuze turaba kuko umurima ni munini ariko abakozi ni bake byiza rero hamagarira abakozi b'abanebwe bazi isoko y'ubuzima iyo dushoboye gukorera umukama. Murakoze cyane.
namwe musoko wako hari Sainte Thérèse do Calcutta akajambo mwosozerera ko nakahe tugiye Kristo naganze ijambo nosozera ko gukenguruka ikiganiro kirishiki turi kumwe twarengenza tugiye Kristo naganze muvyeyi Evariste namwe akajambo mwumva mutosozera mudashikirije nakahe tugire Kristo naganze tewe akonosozera ko gutera kamo abantu bakoze ubutumwa hanyuma bakabutwamo kuko kwa Yesu n'ikibanza cyiza cyo kubaho kuririmbira umukama biraryoshe ubu jewe n'akanyamuneza kuko ntabihebye natanguje korale nkagenda nkagaruka nkongera nkayibona iriko iraririmba ariyo korale Fondes rero ababigiyemo bakabuta barahomvye cane abateye akamo baze kwa Yesu umunyenga udasanzwe tugire Kristo naganze akaba ari no ngaha rero dusozereye kino kiyago cacu bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima uko kwemera kwahagurukanye abavukanyi bo muri Sikisare ya Kinyinya paroisse ya Gatumba neza na neza ni mu Kajaga iyo Sikisare iri kuko mwumvise ko no muri kino kiganiro batubwiye ibibazo bagiye barahura navyo by'umwuzure no kubagumiza mu gisabisho kugira ngo umukama we ashobora no gutekanya ibihuhusi izo nzitizi zose zibabuza kurangura ubutumwa batekanye zive mu nzira kugira ngo umukama ashishikare kubandanya anina hazwa uko kwemera niko ko bahagurukije rero baraza kuramutsa abagenzi babo bo muri Chorale Voix des Saints kandi nanje simpengeshanya kuvuga ko nabo muri Chorale Voix des Saints uko kwemera kudasanzwe ariko kwa bahagurukije kukababwira bati nimuze turabakira tubakiriza yompi bataravye ibihe aho bigeze aho ubuzima no buso usanga butoroshe kwakira umushitsi usanga biba bitoroshe kuko bisaba uburyo bwinshi nabwo nyene usanga umenga ntibunaboneka neza ariko kwa kwemera ukabashoboza kumva ko bo kwakira abashitsi uko kwemera kwahagurukije n'umuvyeyi André aravuga ati reka mperekeze cyane abo sanzwe nkunda uko kwemera rero kubandanye gusasagara muri mwebwe muri ko muradukurikira kubandanye gusasagara no muri aba batumire bacu Edmo kuzira kubwa Axia Vibes TV ndabipfurize kubandanya muroranirwa mubandanye muhimbagwa n'ibindi biganiro bica kuri nombonesha kure gira iteka gira aho muba mwubahwe bye bye.